ndacafise impamvu yo kuguhimbaza, haracari ishimwe mu mutima wanje. Uko biri kose ndazi yuko unkunda, uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza. Ubereye gushimwa, ubereye gushimwa, ndagupfukamiye mwami wanje, nzamuye amaboko ngo ngushime. Nta kindi ubereye nyene amahoro, nta kindi ubereye nyene icubahiro, ubereye gushimwa, ubereye kuninahazwa, ubereye kuririmbirwa, ubereye gutazirwa nabo waremye, kuko utugirira neza buri munsi, utugwanira intambara buri munsi. We ntusinzira, we ntuhunyiza, uhora uri maso ku bwacu Mana. Nico gituma abana b'Imana dukwiye guhora dushima uko bukeye nuko bwije. Rero muvyeyi mwiza, akira indirimbo nkuririmbiye, akira amashimwe ngushimiye, kuko wangiriye neza, wagiriye neza bene data, kuko umwami Imana atari wirengagije urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Twese twararuhawe, ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen. Bakunzi ba CANAAN TV, numunezerero rero gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo atakugeragezwa nta ntahe. Hari abantu benshi batinya guca mu bigeragezo, ariko nagira ndakubwire ngo atakugeragezwa nta ntahe woronka. Haleluya. Umuntu niyo kwirata intsinzi atarugamba yagwanye. Rero niba uri mu rugamba uyu munsi, komeza wizera Imana. Haleluya. Uvuge ngo turi kumwe nawe, byose birashoboka. Turi kumwe nawe, ungwanirira buri munsi, kuko Imana yacu yavuze ko idasinzira idahunyiza ku bwawe nanje, ihorira maso. Haleluya. Rero dusome ijambo ry'Imana riri muri Baroma igice ca 5, dusome kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Ibiva mu kwizera. None rero ko twatsindanishirizwa no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemwo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Kandi sivyo vyonyene, ariko kandi tunezererwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana. Haleluya. Kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa. Kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza. Haleluya. Kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Amen. Haleluya. Urumva abantu b'Imana, kwizera kuguma kugaruka, kwizera n'urupfunguruzo, kwizera kurakomeye. Umuntu atizera n'ubundi abisubiyemo ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Umuntu ashobora guhimbara umutima w'Imana n'umuntu yizera ibyacamwo byose akavuga ngo ntacyo bitwaye. Haleluya. Uwambwiye uwo turi kumwe, ndazi neza ko nkunda kandi ari mu ruhande rwanje, kandi ndazi neza ntakekeranya kwazonshitsa ku byo yambwiye byose. Haleluya. Nguyu umutima unezera Imana. Urabona umuntu, ibaze nk'umuntu naho bari umuntu mugenzi wawe akagupometa ati nzoza kukuramutsa, ati wewe ati kare wewe ntawe uza kundamutsa. Urumva ukamwereka kumengo ntumwizeye. Urumva cyangwa akagupometa kuguha ikintu ukavuga ngo wewe nta kiza cyo kuvako, reka wewe ntumwereke. Ariko igihe umwizigiye ukamubwira uti ndabizi neza sinkekeranya, wewe uri umuntu uvuga ugahagarara ku ijambo wavuze, uyo muntu baza ko yosa n'umuntu amubwira ngo wowe sindakwizeye. Wewe ibyo uvuga ntubikore, ati nta byawe, ati kare cyangwa kumva amakuru bwatereka ujya nta kindi n'umunwa gusa. Ariko igihe uvuga uti ujya ijambo avuze ararihagarara ko n'umushinga ntahe. Haleluya. Uyo muntu
arabikora ahubwo yihuta kugira ngo akunezereze. Rero bantu b'Imana, kwizera ni ikintu gikomeye. Haleluya. ngo none rero ko twatsindanishirijwe no kwizera dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Mwabyumvise, ni Yesu Kristo yadutsindanishije kandi amahoro tuyaronka kubwiwe. Haleluya. Igihe utamwizeye, igihe utizeye uwo mwami, biragoye ko ushobora kwakira amahoro yiwe. Haleluya. Ariko igihe umwizeye, amahoro atangura arakuzura. Haleluya. Muribuka ko yavuze ngo ndagiye ariko sindabasize gutyo, ndabahaye ingabire isumba izindi ngabire zose, ndabahaye amahoro yanje, amahoro adatangwa n'isi. Haleluya. Ayo mahoro ya Kristo bantu b'Imana na mahoro akomeye. Ushobora kuba ugwaje ukagira amahoro, ushobora kuba ukenya ukagira amahoro, ushobora kuba bakwirukanye mu kazi ukagira amahoro kuko ufise ukwizera ngo ndafise papa. Haleluya. Wabuze narashe ukavuga ati ndamahoro ko ndazi ko papa pouvoir, ndazi ko papa antira inzira. Haleluya. Ndazi ko biza kugenda neza. Ngaya mahoro twahawe. Turagumana amahoro igihe twizeye umwami, tukamenya ko adashobora kutureka, tugahagarara ku ijambo ryiwe ngo ndumwungere wayo. Haleluya. Ntacyo muzokena. Rero umwungere yitaye intama ziwe. Haleluya. Yitaye intama ziwe, aramenya ingene zifungura, aramenya ingene zoga, aramenya kuzishitura inyondwe, aramenya detaye ubuzima bw'intama ziwe. Rero n'igihe twizeye uyu mwami wacu, haleluya, binezera umutima wiwe, akavuga ati ukajibona koze ikintu nawe ugatangara, agacisha no mu muntu utibaza. Haleluya. Agacisha no mu muntu utibaza. Mana, ndasenze ngo ukwizera kwanje gukomere n'ukwawe. Haleluya. Ntitunyiganyizwe n'ibihe. Haleluya. Kuko hari ibihe bibi bituza ko tukanyiganyiga, ukwizera kugatakara, ariko Imana igufashe nanjye mfashe dukomeze kwizera. Haleluya. Ngo kandi sivyo vyonyene, ariko kandi tunezererwe n'amarushwa yacu, ko tuzi yuko amarushwa atera kwihangana. Inge ndababwira, iyo umuntu ari mu bibazo, iyo umuntu ari mu bibazo, ani hakwiye gusaba Imana, gusoma ntati Imana mfasha, unkomeze, sinyiganyige, umpe inkomezi zawe, untwikirize igikundiro cyawe, untwikirize ikiganza cyawe, sinyiganyizwe n'ibihe ndiko ndacamo. Haleluya. Ariko uguma uvuga ati jewe icyo mpanze amaso kuri destination finale. Haleluya. Kuko hari abantu baca mu bigeragezo bagata ubwoko, bagakora ibintu, ugahura n'umuntu ukavuga ati none ni wa muntu narinzi asenga kwa kundi, narinzi wa muntu yarahagaze kwa kundi, ugasanga yarataye umutwe, yarataye ubwenge kubera amarushwa ariko aracamo. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ariko kandi tunezererwe amarushwa yacu, ko tuzi yuko amarushwa yacu atera ukwihangana. Kandi ikintu umuntu w'Imana kizotuma wihangana ni ijambo rya Kristo, ni ijambo ry'Imana ryo rigituma wihangana. Haleluya. Ukavuga ati uyu munsi naho bwije ndazi kwejo buzoza, uti Mana ndazi neza ko wavuze mu ijambo ryawe ngo amarushwa yorara umugorotsa akarararira, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga uti ndagushima Mana, ndakuri naza nayi igiti kiba cyaciwe hagasigara imizi gusa, ngo iyo cumbise amazi kirasubira kigato. Haleluya. Ukiremesha n'amajambo y'Imana. Amajambo numva ni nk'amazi ariko aratemba ahantu hagadutse, ukumva usubiyemo ubuzima, umusubiyemo ibyizigiro, hama ukajya mu materaniro y'abera, ukajya kurutazira Imana kugira ngo ushobore kugendera hejuru y'ibigeragezo, kuko nibyo bigutuma ushobora kwihangana. Haleluya. Kuba mu ijambo ry'Imana ugasenga, ugaterana n'abandi, ntugume wigunze. Hari abantu iyo bari mu bibazo bigunga. Iyo ugiye kwigunga, hariho vraiment umukonferansiye mwiza cyane yitwa Satani, arakugenderera akakugirisha conference, akakwereka ko ibyawe byicitse, ko amarushwa yose arayawe, ko atakikishoboka. Ariko igihe umwanki ukajya mu ijambo ukavuga ngo yambwiye ko itazokwigera intererana, yambwiye ngo ndayihamagarira nyitaba, yambwiye ngo ndayitabazira ntabara, urumva ukagumana amajambo
y'ibyizigiro muri wewe. Haleluya, haleluya. Uca bituma rero aya marushwa uyihanganira, ngo kandi ukwihangana gutera kudatsindwa. Wumvise uyu munsi abona n'abantu benshi bananigwa bata ubwoko, ugasanga umuntu ahuye n'akabazo yirutse. No kubera iki? Nta kwizera kuri muri we, arabisha amaso y'umubiri, nta duka ngo aje mu mwuka yibaza icyo Imana ivuga. Oya, ariko ahagaze kuri iri jambo, riramukorera igitangaza, rikamuhindurira ibihe, rikamuhindurira amateka, akagenda akayangana. Haleluya, akihanganira ibyo ariko aracamo, kandi inyishu arayibona. Haleluya, inyishu arayibona. Twarabonye Aburahamu ko atakindi cyamukomeje, yakomejwe n'ijambo, aravuga ati iyambwiye ntibesha. Haleluya, sinkangwa n'uyu mubiri, sinkangwa nuko ndiko ndasaza. Haleluya, Imana imukorera igitangaza. Haleluya, ngo gutatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Urumva ikintu gituma wizigira ibitaraba no kwizera. Haleluya, ukihanganira mu kigeragezo, ukavuga ngo iyambwiye ntibesha, ukamenya ko dufise Imana idahinduka. N'intahe z'abandi zira gukomeza. Hari abantu usanga badakunda no kumviriza ari intahe z'abandi. Intahe z'abandi burya naco nyene n'ikigwanisho gikomeye. Uravuga uti iyakoreye uriya na jewe irashobora kunkorera ibi, ugakomera nawe ukizera. Haleluya, nguko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Mwavyumvise, mpwemu yera niwe adukomeza, mpwemu yera niwe twahawe kugira ngo atwigishe, kugira ngo aturemeshe, kugira ngo adushoreye muri runo rugendo, aduhishurire ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye. niwe anadusengera, niwe anadusengesha. Kandi by'ukuri nagira ndagutera intege muntu w'Imana, ukomeze gusaba mpwemu yera kubana nawe. Haleluya, kuko uyu niwe atuma ukomera, uyu niwe atuma uhishurirwa ijambo mu gihe gikwiriye, kandi iryo jambo rikagufasha, rikagukomeza, rigatuma uhagarara udatinya. Haleluya, rero umuntu w'Imana uri kuraca mu bigerageza, nagira ndakubwire ngo inyuma y'ubufisi ntahikomeye. Haleluya, haleluya, inyuma y'iburi kuracamo ufisi ntahikomeye, izofasha benshi. Kandi Imana ni inyungu y'Imana kugucisha, kuko ejo iyo ntahe yawe izofasha imitima myinshi. Haleluya, yari dendebukiwe, yari yihebye, bavuga ati nakawe ko yihanganiye bijya. Ejo bundi hari umuntu yashinze intahe, ashinga intahe kuri kubganje, aravuga ngo igihe cyose ngo yumva acitse intege, yihevye, uravuga ngo oya, ngo nta burenganzira na bumwe fise bwo kwiheba, ngo ko na Renilde ntiyihevye. Murumva ni intahe nziza. Rero abantu b'Imana ntimukihewe mu bigeragezo, kuko ubuhaye ikibanza gikomeye umwasi, kandi aragusira ibanga gashaye igihe umuhaye opportunity, arakwihora, ariko umusuzugura umubwira uti jewe ndazi ko ibiye n'akanya gatoya, ejo birahinduka. Haleluya, kuko uri muri ruhande rwawe nanje arakomeye gusumba uri mwisi. Rero mukomere inyuma y'ibigeragezo, inyuma y'amabi menshi ushobora gucamwo, ejo uzoronka intahe ushingira abandi, hama izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Ntushobora kwemera kutugerageresha Mwami Imana amageragezwa arengeye kwizera kwacu. Ndakwinginga kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, unyemerere Mwami Imana uremeshe imitima myinshi yari icitse intege, yari yihebye, yari yihebuye, yabona ko ibyawe bitagishoboka, basubire mu nkomezi, baremeshwe n'ijambo ry'Imana, ribashorere, ribashikane ku mugisha wabo uzobukoze wa Mana. Ndagushimiye, ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senza nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.